ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube Isi TV bashikiriza amakuru atandukanye bavugwa irya nino. Tugarutse n'amakuru yihuta, amakuru avugwa cane ya makuru aba yaranyegejwe abarundi bimwe ubutegetsi bitagomba ko bija ahabona. Tugarukanya amakuru y'agacamutwe n'amakuru adasanzwe. Mu makuru yacu buheruka twari twabemereye ko tuza kugaruka kuri bimwe mu bibera muri CNDD-FDD ndetse n'intambara idasanzwe iri hagati mu bihangange, ariko nanone tukaba tugiye kugaruka cane ku nkuru twari twababwiye ubuheruka. Tuza kubabwira ko tuza kubashikiriza ivyo mupfumu yavuzwe mu rubanza rwa General Guillaume Bunyoni. Uyo mupfumu akaba yarahawe misiyo yo kwica umukuru w'igihugu General Neva. Iyo misiyo akaba yarayihawe na Bunyoni, kandi ngo uyo mupfumu yahora ari Ndayishimiye, ariko nyuma Guillaume Bunyoni aza kumumupapura, akaba ari nawe yagomba gukoresha kugira agandagure umukuru w'igihugu. Turaza kugaruka kuri vyinshi mutabwirwa, amakuru abera mu butegetsi abarundi batamenya, ndetse na bimwe mu binyegezwa biba binyegezwa n'ubutegetsi kubera amabanga barimwo, ndetse n'ibintu biba birimwo bihambaye cane. Hari ivyo benshi rero mutamenye mu gihe twimirije amatora yo mu mwaka 2025 y'abashinga amateka n'abakenguza amateka n'ay'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2027. Ibintu nivyoroshe yoba muri CNDD-FDD ndetse no mu bicocoro vy'uwo mugambwe hakaba hariko haravugwa icuka kibi ndetse no gucanamwo. Turaza kugaruka kuri amwe mu makuru mutabwirwa, tuze kubabwira amakuru menshi cane. Nizere ko bamaze gufyonda kuri subscribe ukanasangiza abagenzi bawe kugira nabo nyene bakurikire amakuru tutambutsa bamenye ibibera mu gihugu. Hari ivyo abarundi batabwiwe, ariko nanone hari ibigenda biraja ahabona. Dufatire nk'akarorero ku kuntu pareki yanditse icaha co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe umupfumu. Banditse bati na Guillaume Gahungu baraganiriye umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu bakoresheje witwa Emmanuel Nikazohera batazira muhuza w'Ibutaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Barondeye mu ntango za Ndamukiza 2023. Nkuko vyumvikana mu butumwa bwa audio yarungikiye Guillaume Bunyoni. Uyu Guillaume Bunyoni yaremeye ko Emmanuel Nikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangete. Yavuze ko ari inkuru ihambaye yo kwizerwa. Guillaume Bunyoni yarungikiye amahera Emmanuel Nikazohera, yongera amugurira ipikipiki kugira amwumvishe ko yo kwica umukuru w'igihugu. Bumvikanye ko azomurungikira impembo amaze kurangiza igikorwa. Ibi bintu birahambaye cane kandi birateye ubwoba. Ibi bintu abarundi benshi bazi ingene vyakozwe, ntibari bazi ko ibintu nk'ibi bishobora no kubera mu butegetsi. Muri ico caha nkuko parike yabandanije ivyandika, bavuze bati abajijwe kubijanye n'intumbero yo kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangente. Ndakubutse ko amangente kuba tariko baravyumva canke barabisobanukirwa n'uburozi canke se gukoresha ibintazi mu kugandagura umuntu. Babandanya bavuga bati abajijwe kubijanye n'intumbero yo kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangente, Guillaume Bunyoni yaremeye ko yaronse ubutumwa buciye muri audio arungikiwe na ubutumwa bwavuga ko Emmanuel Nikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu. Guillaume Bunyoni yavuze ko atemeye ayo makuru, ahubwo yahisemwo kuryosha uyo Emmanuel Nikazohera kugira amuronke ko umuco ukwiye kuri ivyo bintu vyavugwa. Ariko hari utubazo twinshi umuntu aheza akibaza, nkuko duherutse kubitanga mu kiganiro agahaze co kuwa 31 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2024. Nkuko benshi mwabidusavye, reka twishure tumwe muri utwo tubazo. Akabazo ka mbere, mbega uwo mupfumu avugwa arabaho koko? Ego cane uyo mupfumu arabaho. Emmanuel Nikazohera batazira muhuza aba ku mutumba Musenga, komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi.
ababanyi biwe batubwiye ko asanzwe azwi nk'umupfumu avura indwara zitandukanye. Abandi batubwiye ko afasha abanyororo kuva mu mabohero, ngo agiye kuraba umunyororo akamuha umuti nta ndwi ihera uwo muntu adatorotse canke atarekuwe. Uko niko twabibwiwe, ariko nta kuri kwavyo tuzi ko vyoba ari ukuri canke ko uyu mupfumu nyene yoba akora ibintu mwene ivyo. Twabajije nk'ababanyi biwe ko hari abategetsi babona baza kwa Muhuzi, batwishyuye ko muri irya minsi yaciye ivugwamwo ifatwa, batwishyuye ko muri irya minsi yahaciye ivugwamwo ifatwa rya Bunyoni muri Ndamukiza 2023, bari bamaze iminsi babona abantu baza gutora Muhuzi ku ipikipiki. Baravuze kandi ko hari abantu bamuguriye telefone igezweho ya Android. Inyuma y'ifatwa rya Bunyoni hari abantu bo mu nzego z'umutekano baje barafata Muhuzi, baramujana mu modoka ya pick-up, acamara igihe kitari gito atazwi irengero. Ivyo navyo turavyemeza kubera na twebwe twaramutabarije mu ntango za Rusama 2023, byavugwa ko yanyurujwe n'abacungera Perezida Ndayishimiye. Twaramenye ko hari ivyo yabajijwe mu iperereza ry'u Burundi, mu nyuma yarasubiriye araboneka abaho ataco yinona. Mu kibano vyaravuzwe ko Muhuzi ariko arakorana na Bunyoni, ariko abantu bari bibaza ko ashaka kumufasha gutoroka ibohero. Amaodeo parike ivuga arabaho koko canke iryarementanya ry'ubutegetsi? Nico twakwishura ko ngaha nivyo ego cane arabaho. Abayafashe turabazi, turazi ko yahanahanywe kugeza aho ashikira General Bunyoni. Muhuzi akaba yafashwe amajwi atabizi n'abantu bamutumiye, bamwunguruza bamujana ahantu abantu bamutumiye bamwunguruza bamujana ahantu mw'ihoteli, ngo baramubaza imigenderanire afitaniye n'abatwara Burundi, uko yobigenza kugira yice Perezida Ndayishimiye, ivyemezo ko abishoboye, ico asaba kugira abikore. Abo nibo Muhuzi yabwiye ko afitaniye imigenderanire n'umukuru w'igihugu, ko yahoze avura umuvyeyi wiwe, ko yafashije CNDD-FDD ikiri ku rugamba, yongera arashinga ibiheko, arongera arashinga ibiheko mu ngoro yayo, no kuvuga mu ngoro ya CNDD-FDD no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uyo Muhuzi yarivugiye ivyaha bikomeye cane bifise ico bipana n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza, nabo barabimutumye. Ku kibazo co kwica Perezida Ndayishimiye, Muhuzi yemeje ko yoshobora kumuhenda ko abangamiwe, akamuha umuti witwa wo kumukingira, ariko uwo muti vy'ukuri ari uwo kumwica. Avuga ko ariko yoba yarabikoze ngo no kuri Nkurunziza, akavuga ko ariko yoba yarabikoze no kuri Nkurunziza. Ngaha harimo ikintu gihambaye cane. Uyo mupfumu bivugwa ko ari umupfumu wa CNDD-FDD nk'uko bizwi nyene, yoba yaragize uruhara rukomeye mu rupfu rwa Petero Nkurunziza. Mwibuke amakuru yavuzwe ku rupfu rwa Petero Nkurunziza, akavugwa ko yahawe isumu ryavuye mu gihugu ca Tanzania, bikavugwa ko yishwe n'aba CNDD-FDD bagenziwe kandi n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, ngo yobazi ivy'urupfu rwa Petero Nkurunziza n'abamugandaguye. Ivyo vyavuzwe bishirwa habona ni radio RPA, ijwi ry'abanyagihugu. RPA ikaba yaratangaje ko ifise ivyemezo bikwiye ko Perezida Ndayishimiye azi abishe Petero Nkurunziza, kandi ko atari abantu bakure, arabo muri uwo mugambwe CNDD-FDD nyene yakomokamwo. Vy'ukuri uyu mupfumu arafise ubushobozi bwo kwica abakuru b'ibihugu. None nimba yarishe Petero Nkurunziza, bizogenda gute kuri Perezida Ndayishimiye? Uyu mupfumu kuki adafatwa ngo abazwe ivyo vyaha byose bikomeye? Ivyaha by'agacamutwe, ku buryo igihe gishize uyu mupfumu avugwa muri ivyo bintu yategerezwa kuba yarashikirijwe ubutungane, nawe akabazwa kuri ivyo vyaha yakoze vy'agahoberabunwa. Ukuri koko nukuhe? Niwe yoba yarishe Nkurunziza?
Bunyoni yahuriye hehe n'uyo mupfumu? Yahuriye hehe na Muhuzi? Generale Bunyoni ntiyigeze ahura n'uyu mupfumu Emmanuel Ntikazohera, ahubwo yahawe izo odiyo mu ntumbero yo kumwumvisha ko bishoboka guhindura ubutegetsi hakoreshejwe uyu mupfumu. Igihe asambishwa, Generale Bunyoni ntiyahakanye izo odiyo, ahubwo yasiguye ko yashaka gutahura neza iby'ingene uwo mupfumu yoba yarakoreshejwe mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ivyo parike ntiyashimye kuvyandika kandi ntiyashimye ko bivugwa ku mugaragaro, ngari nayo mpamvu ico caha kiburanishwa mu mwiherero. Ipikipiki ivugwa yoba yarabayeho? Ego cane, ipikipiki yaraguzwe. Mu vyo Muhuzi yasavye kugira akore ivyo kwica Perezida Ndayishimiye harimwo ico mufasha kwiyunguruza be no kumwubakira inzu nziza. Yaranavuze ko abandi bari bamuhaye inka zitatu za kijambere zica zirapfa, arerekana naho zaba, no kuvugaho izo nka zaba. Muhuzi yavuga ko bakunda kumwemerera byinshi ariko abashikanye ku butegetsi ngo bakaca bamwibagira. Ni gutyo yaguriwe ipikipiki, yongera yemererwa ko ibikurikira azobihabwa maze guheza igikorwa. Igitangaje, ipikipiki yaraguzwe ariko ntiyahawe Muhuzi nk'uko yabimenyesheje mu iperereza. Abayiguze baherutse kumufotora ayicaye ko baca bamubwira ko bazoyimurungikira, bibabihereye ngaho. None ipikipiki yagiye hehe? Nta nyishu dufise. Ubwo Bunyoni ntiyaguye mu mutego atazi? Co ni ikindi kibazo abantu ni benshi bibaza. Ingene mu mwanya muto hadutse amakuru y'umupfumu ashobora kwica umukuru w'igihugu, ayo makuru agaca ashikira Bunyoni, nawe akavyemera agatanga amahera yo kugura ipikipiki itanatanzwe. Ivyo navyo biratangaje. Mu minsi mike yemeye ivyo bintu, haciye hatunganywa ifatwa ryiwe, yongera aragirizwa ivyo kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangente. Iperereza ryamenye gute aya makuru? Ninde yatanze izo audio mu iperereza? Ibi bintu bisa nuko kuva mu ntango wari umutego wo kuronka icemeza ko Bunyoni ashaka kwica Perezida Ndayishimiye. Haracarimo igipfungu. Ico bikoze birerekana nanone ibibera mu butegetsi bitangaje cane. Abarundi babona ingaruka mbi zivuye muri ivyo bintu bavyabereye mu mpisho, ariko abarundi akaba aribo bahura n'ivyago. Akarorero gatoyi cane n'urupfu rwa Petero Nkurunziza. Kuri kino gihe atamuco uhari gucisha umukuru w'igihugu, aho ubutegetsi nabwo bwatangaje ko umutima w'umukuru w'igihugu uhagaze, ariko ntibatangaje cahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu. Ibintu nk'ibi bibera mu butegetsi vyo bisigura iki? Vyinshi bigenda biraja ahabona. Kubera iki Bunyoni akurikiranwa wenyene kuri kino caha? Hari abantu benshi bagize uruhara kugira Bunyoni yamenye ivy'uyu mupfumu no mu bijanye no kumugurira iyo pikipiki ivugwa ko ariko itatanzwe. Iki caha nimba carabayeho, abo bose bagirizwa canke babikigizemwo uruhara bokurikiranwa kubera bose bari bazi biriko birakogwa. Emmanuel Ntikazohera batazira Muhuzi yaremeye ko yo kwica Perezida Ndayishimiye, yongera aremera impera yo kubikora. Ni gute parike ifise aya makuru yose ariko akaba adakurikiranwa? Kubera iki sentare yanse ko Muhuzi aza kubazwa kandi Bunyoni ariko aramusaba ko bamuzana? Hagati ya Bunyoni na Muhuzi ninde afise uruhara runini mu mugambi wo kwica Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amangente? Muhuzi yiyemerera ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza, akavuga n'ababimutumye. Ni kubera iki caha naco parike itagitohoje ngo intagihane? Hagati yo kwiyemerera kuba yarisha umukuru w'igihugu no kwemera ko yo kwica uwundi mukuru w'igihugu ni ikihe gihambaye? Parike hivuga ko Bunyoni afise
uwo bakoranye mu kurondera umupfumu yo kwica umukuru w'igihugu. Hariho abatumwe kumurondera bongera bamufata amajwi. Hariho abamuguriye ipikipiki bongera baramufotora yicayeko. Hariho abamuguriye telefone ya Android barayimushikiriza. Abo bose bari bazi umugambi wo kwica Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amangetengente. Ni kubera iki pariki abo bose itabakurikiranye? Hano niho honyene ibanga ry'urubanza rwa General Guillaume Bunyoni riri. Birashoboka ko Perezida Ndayishimiye azi neza ko atamugambi wo kumwica wariho. Vyose bikaba ari umutego yateguye wo gufata Bunyoni gusa. Nimba ibivugwa mu rubanza byose ari ukuri, naho hazoba hakenewe amatohoza akomeye cyane kujanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Abarundi barakeneye umuco kuri bino bintu. Inama nshingamateka na nkenguzamateka ntizikwiriye kunuma kuri bino bibazo. Hari izina twashimye gufuka muri ano makuru tubashikirije, ndetse no mu inyandiko yashizwe habona na parike. Si parike yafutse ayo mazina, ni twebwe twashimye ko ayo mazina toje habona, ariko nanone kumva z'umutekano w'abantu bavugwamwo. Ivyo rero vyose tukaraje tugenda turabaha gake gake ayo makuru yose, ndetse uko imisi iza niko turaje tugenda turashira ahabona amabanga adasanzwe y'ubutegetsi, ndetse n'ibindi binyegezwa vyinshi cyane mu butegetsi. Ikiboneka coco nuko mu gihugu c'u Burundi ibibazo ari vyinshi, nuko ivyo kwibaza ari vyinshi, nuko n'ivyo kuvuga igihugu kizotera imbere navyo bitari hagufi, kubera ko abategetsi hakwicara barabicoteza imbere igihugu, hakuja hamwe bakore ivyigwa bishobora guteza imbere igihugu. Bariko bararondera uko bicana, bariko barondera uko bakuranamwo. Murazi ibihangange bikomeye mu butegetsi byagiye biricwa, twovuga nk'urupfu rudasiguritse rwahoze ari umujenerali akomeye. Uyo mujenerali akaba yarishwe urupfu rudasanzwe. Uyu nawe rero akaba yarapfuye, ariko akaba hakirimwo igipfungu gikomeye cyane. Ico gipfungu kikaba kiri gifatiye ahanini kukuntu yapfuye, ndetse n'abaragizemo uruhare. Urupfu rwa Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu narwo rurimwo ibibazo bidasanzwe, ariko nanone ni byinshi abarundi batabwirwa. Ivyo byose bikaba biba mu gihugu ubutegetsi butagomba ko bija ahabona. Adolphe Nshimirimana yapfuye urupfu rudasiguritse. Abandi ba generale nka General Kararuza, abategetsi bakomeye muri CNDD FDD bagenda barapfa, ariko ntibisigurike ivy'urupfu rwabo. Ibi vyose vyerekana ibibazo biri mu mugambwe CNDD FDD. Ababikurikiranira hagufi bo bakabonabona ko uyu mugambwe usa n'uwarangiye, umugambwe warahize gose, waramaze gusambuka, kandi warisamburiye ko kuva ushitse ku butegetsi inzira zose wagiye uranyuramwo kwari kwisamburira ko, none bishikanye igihugu ahabi. Ico bikoze abarundi bobo ngo nukuraba ko batoba barahenzwe, kuko imyaka ihaciye si mike. Abategetsi bavuga ko bari ku kivi, ariko ico bakora kitaboneka, ahubwo igihugu kikarushaho gusubira inyuma. Birababaje. Amakuru yose abavugwa ivyanyigejwe ndetse n'ibindi vyinshi ubikurikira munota ku yundi, fyonda kuri subscribe. Mukanya turagarukana n'ayandi makuru. Murazi ko buri munota tuba turiko turategura bigezweho bishasha, kandi tuba dufise amakuru menshi cyane tugenda tubahaho make make, bagenda mumenya ibivugwa hirya no hino mu gihugu.